banywanyi ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu, namwe bagenzi bakunzi b'ikiganiro Deutsche Kurs, ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro cacu cuno munsi, ikiganiro nkuko mubimenyereye kandi musanzwe mubizi, mutegurirwa na Centre Multiculturel Allemand yo mu kigo ca kaminuza y'u Burundi, akaba ari jewe Paul Ndayihereje ndakibashikiriza. None mu kiganiro cuno munsi tuza kwisunga iki, tuza kurabira hamwe iki. Ikiganiro cuno munsi nashimye kugiha umutwe ukurikira. Nahisemwo kucita verbe conjugation imperfect. Nguyu umutwe nahaye ikiganiro cuno munsi, verbe conjugation imperfect. Nguko kumbure abatari bake mwamaze kuvyikeka, tuza kugaruka ku murwi umwe muri ya mirwi mikuru igize ururimi rw'Ikidagi. Iyo mirwi nayo muramaze kuyimenyera, murayizi, ni imirwi 8. Tuza kugaruka rero ku murwi umwe muri iyo 8 igize ururimi rw'Ikidagi, kugira ngo twinjire muri uyo mugwi, aho tuza kuraba ibice bitandukanye kandi mu ntambwe zitandukanye. Uwo mugwi nawo si uwundi, n'umurwi nk'uko iki civugo camaze kubiserura, ni umurwi wa verbe. Muramaze kubimenya, verbe ni singulier ya verben. Mu yandi majambo, verben ni la forme du pluriel ya verbe, akaba ari la catégorie de mots bita les verbes. Irivuga, umurwi w'amavuga. Ikindi kiri muri uyu mutwe ni ijambo ryitwa conjugation. Conjugation, c'est un système qui consiste à donner urutonde. Qui dit urutonde dit une forme selon une personne. Kandi en donnant une forme, vous donnez en même temps un sens. Conjugation, rero, c'est un aspect extrêmement important. Iyo umuntu ariko arihweza le comportement, l'utilisation y'amajambo bita verben, kuko ashobora kugira forme variée, mais aussi agasigura ibintu bitandukanye dans le temps. Donc, il s'agit de ce système qui consiste à donner une forme en sens à un verbe conjugation. Muri uyu mutwe mwabonye hari ikindi kiza, imperfect. Uyo murwi ingene witwara, ingene ukoreshwa, ingene bawukonjuga, tuza kuraba un système de conjugaison de ces verbes dans un temps donné. Dans un temps donné. Nukuvuga mu yandi majambo,
une action est située dans un temps précis. Reka tugerageze kuvyerekana par un petit schéma. Ndiko ndavuga le temps de conjugaison. Reka dufate uyu murongo. Mfashe siryungane, mfashe irivuga iryo ari ryo ryose. Dufate akarorero ka lernen. Iri jambo lernen, iri rivuga lernen twarigeze kuribona. Turazi rero icyo isigura. Mugabo reka twibukanye lernen n'ukwiga. Lernen n'ukwiga. Dufate irindi akandi karorero, dufate machen. Lernen, machen. Machen nayo isigura gukora, kurangura ikintu. Machen, kurangura ikintu. Lernen, kwiga. Dufate irindi schreiben. Schreiben. Iki nacone twarakibonye turagira ico tukivuze ko reka twibukanye rero. Schreiben, écrire, kwandika. Schreiben, kwandika. Dufate akandi karorero ni dufate uburorero ni bwinshi. Murabizi yuko les verbes ziri nyinshi cyane, mugabo zikaba mu bwoko butandukanye. Hari schreiben, hakaba na lesen. Schreiben na lesen. Schreiben ni kwandika, mbejeje kubivuga. Lesen naho ni gusoma, lire. Reka rero duhe une forme, duhe un sens aya majambo. Ibintu vyoroshe. Pour donner un sens à un mot, un verbe, vous lui donnez un sujet, un acteur, une personne ou quelque chose qui fait ico kintu suggéré dans le verbe en question. Lernen, kwiga, machen, gukora, schreiben, kwandika, lesen, gusoma. Iyo rero nifuza gukoresha imwe muri ayo majambo relativement à iyo teme ya temps. Temps ni kintu bita tempus. Temps, tempus. Tempus, c'est un mot étranger, mais niyo bakoresha mu kidage. Twarimbwize kubibona relativement à la structure grammaticale bita préposition. Préposition ni wa mugwi w'amajambo ugira gute uduha une information précise sur le temps. Ah, voilà, le mot revient, le temps. Ngaha, nous allons situer le temps par rapport à l'action suggérée dans le verbe. Iyo temps rero ishobora kuba ubunyene. Jetzt ubunyene ni ikintu kiriko kiraba, ikintu mbona,
ikintu kiriko kiraranguka, ikintu kiriko kirakogwa. Nsanze umwana ari imbere y'amakaye n'ibitabo, mbega mwana uri gukora iki? Papa, ndiko ndiga. Ich lerne. Ndiko ndasubiramwo ivyigwa. Ich lerne. Nukuvuga iki? Nico gikogwa ariko ararangura au moment où on échange, au moment où je lui pose la question et au moment où il me donne sa réponse à ma question. Nukuvuga iki? Jetzt canke maintenant. Jetzt maintenant canke reka tuvyite gegen, reka tuvyite uko bavyita Gegenwart. 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 C'est le temps présent. Muri kino gihe. Muravyumva mugabo neza. Si kuri wa munota ya segonda turiko turavugana, bishobora kuba en terme y'iminsi, y'umunsi. Muri bino bihe. Muri bino bihe. Aha n'igihe kirekire canke ico gihe kirashobora kuba kigufi, mugabo n'ibintu unovuga biriko biraba. Bavyita mu kidagi rero une action qui a lieu, qui se déroule, je dirais presque sous nos yeux. Jetzt, maintenant. Gegenwart. Nukuvuga, je situe cette action dans le temps présent. Présent. Le mot est lâché. Das ist present. Present. Une action qui se situe dans un temps ukoresha irivuga rijanye n'ico gikorwa, uyiha la forme, mu yandi majambo, uyikonjuga dans un temps bien connu, bien précis, bita presence. Presence. Présent. Jetzt, l'action se passe in der Gegenwart, dans le temps présent. Uzovuga uti ich lerne. Ich lerne. Mwabonye sur le plan de la forme. Le mot lernen, le verbe lernen dans sa forme de l'infinitif, lernen, lernen. Mais vous voulez lui donner une forme, c'est-à-dire que vous allez l'utiliser de façon concrète et vous situer ikintu dans un contexte bien connu, bien particulier. Jewe ich lerne. Chanke dusubiye kuri wa mwana urashobora kuvuga mein Sohn. Mein Sohn lernt. Mein Sohn lernt. Nous avons ici 3 formes variées. Dans le même mot, yitwa lernen. Du fait que tu es ici là dans un contexte, donc autrement dit, du fait que nous le conjuguons. Et du coup, on lui donne un acteur, une personne qui fait ichokin. Aha ani ich, et le verbe lernen, il fait la forme ich lerne. Mwabonye, le verbe se termine par un e mukidagi ou un e en français. Le verbe lernen, yandi kwa yitwa lernen dans sa forme de l'infinitif. Mugabo jusque-là, nacho ifise ivuga isigura de concret. Comme tel, lernen, c'est quoi?
lernen mugabo nkavuga ich lerne aho le mot lernen yaronse insiguro kuko hariho un acteur qui fait icyo kintu ni ich ikifata conséquemment au niveau chani de sa fin ikifata conséquemment une forme déterminée iyo nayo ni e mugabo dufate le cas de mon fils mein Sohn l'action lernen apprendre mon fils est en train de réviser, est en train d'apprendre, est en train d'étudier. Mugabo mwabonye le même mot lernen tout d'un coup. Tout d'un coup. Ce n'est plus lernen, mais c'est lernt. Cette forme-ci, toi, la bibonye, n'est déterminée par le sujet. Deka tufata akarorero ka abantu benshi ndiko ndabavuga mvuga ico bariko barakora mvuga mwebwe ihr lernt attention ce n'est plus mein Sohn qui fait l'action de lernen et qui détermine die Endung ja le verbe conjugué par des Buchstaben T. Ngaha turafise aussi IT mugabo ce n'est plus mein Sohn, c'est plutôt ihr. Veriki, c'est ce qui détermine, ce qui caractérise la forme d'un verbe comme lernen dès lors qu'il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Endonguni que la troisième personne du singulier. Même chose. Mvuzezi ndiko ndavuga abanyeshuri mbona hari abana mbona hariya bariko bariga mvuvuga zi au pluriel et c'est sie lernen endunguni yihe ni en kubera ari le sujet ari abantu bari muri groupe abantu benshi. Curieusement, nous retrouvons ici une forme comparable, analogue, je dirais même, à la forme de ce mot verbe à l'infinitif. Mais ne nous y trompons pas. Ce n'est pas le verbe lernen à l'infinitif. Il est dans un contexte et il a un sujet. Et c'est ce sujet qui détermine finalement die Endung verbe. Ceci est exactement le même exercice d'esprit si on veut traiter les verbes machen. Ich mache, même forme. Mein Sohn macht. Ihr macht, sie machen. C'est la même chose que schreiben et lesen. Ich schreibe. Mein Sohn schreibt. Ihr schreibt. Sie schreiben. Même chose que lesen. Il est important de rappeler en soulignant. Ces verbes ont été mis dans un contexte qui suppose que les personnes agissantes, les acteurs de lernen, urya yiga, machen urya ariko kivugira ariko arakora ikintu, urya muntu ariko arandika, urya muntu ariko arasoma. Pour le cas des deux derniers verbes schreiben et lesen, mwabonye igene bigenda. Mis dans son contexte, il est clairement
indique yuko izo action de lernen, machen, schreiben et lesen, si ces actions se produisent dans le présent, novuga uri kumemu ubona ibiriko biraba. Reka dusimbize mu buryo yuko dushira izo action de lernen, action de machen, action de schreiben et action de lesen mu kindi gihe. Sindiko ndiga ubu, umuhungu wanje ntariko ariga ubu, canke mwebwe ntimuriko muriga, canke bariya abanyeshure ntibariko bariga. Reka tubishire muri kahise. Duce turaba les formes conséquentes que prennent ces verbes. Uyandi majambo, mbega ces verbes mis dans un contexte où uri ubunyene uyu munsi mugabo uriko usubiza amaso inyuma uraba igikorwa carangutse. Twamaze kubivuga, à côté de Gegenwart présent hariho ikindi kijangaha. L'action ntiri kwiraba, nturi kurayibona, nturiko urayikwirikirana, mugabo uri kusubiza ahubwo agatima n'amaso inyuma wihweza ingene ikintu cabaye. Ich lerne, ndiko ndavuga ko iki kintu c'ukwiga cabaye ejo hahise, ku munsi w'Imana uheze. Urabona haraciye iminsi, mu kwezi guheze, mwaka uyu. L'action de lernen, ngira ko l'action de machen, l'action de schreiben et de lesen vyabaye muri kahise. Je considère cette action yabaye, yaheze, yavuye mu nzira. Duce twiyinteresa quelle est la forme appropriée au verbe. Mbega la phrase iza kumera gute? Tuvuye muri Gegenwart ugiye muri kahise mu kidagi ni Vergangenheit. Ikintu kiriko kiraba novuga ubona, ikintu kiraba ubunyene, Gegenwart. La forme des verbes en question, ce sont des verbes utilisés dans un temps bien précis, présent, en tant que correspondant à l'exécution de cette action en question. Mugabo turiko turasubiza amaso inyuma yuko wasomye lesen, yuko wanditse schreiben, yuko wakoze canke wize, ubishira dans le passé, arivyo biyita mu kidagi Vergangenheit. Mugabo ibikorwa bishobora kuba biriko biraranguka ubunyene. Les verbes en question vont être utilisés conjugués muri présent. Mais igikorwa kiriko kirarabwa ingene cagenze dans le passé, le verbe, le temps de conjugaison va se situer conséquemment dans le passé, in der Vergangenheit. Gegenwart, le temps présent ou la période présente. Muri ico gihe, les verbes sont donc conjugués, verbe conjugation, im presens. Mais en revanche,
ugiye kuzirikana ugasubira inyuma dans le passé wihweza ibikorwa vyarangutse waranguye cyangwa uyundi yaranguye. Les verbes ont dans la forme de conjugaison imperfecte. Nico turiko turaraba. Donc l'action ou les actions se passent ou se déroulent dans le passé in der Vergangenheit. Rero iyi ton de conjugué tempus le temps canke mu kidagi ni Zeit iki turakizi twiga ingene basoma ingene bavuga ingene bandika umwanya mu kidagi. Il s'agit ici de temps de conjugaison. Mu yandi majambo, quel est le temps par rapport à cette action? L'action irikwira bubu Gegenwart. Wishura ikibazo kijanye naho ukoresha le verbe ou le verbe ushaka im presence. Mugabo usubiza amaso inyuma uza gukoresha forme de conjugaison, temps de conjugaison de Vergangenheit. Uza gukoresha rero le temps de conjugaison qui nous intéresse pour le moment. Nous kuvuga iki? Hari perfect. Reka ndabivuge ngaha amugabo sinza kubigaruka ko en detail kuko bizogira umwanya wavyo. Toujours dans le souci de regarder, de jeter un coup d'œil sur le passé y'ikintu ngene cyabaye. Ushobora gukoresha des temps variés. Ushobora gukoresha perfect, ushobora gukoresha preteritum, canke ugakoresha iyindi tabita plus kwama perfect. Donc, 3 temps de conjugaison quand il s'agit d'actions qui ont eu lieu dans le passé. Le temps qui nous intéresse dans ce cours, dans notre ikiganiro cacu, perfect. Ushobora aussi kubivuga kwa forme de conjugaison bita preteritum canke iyindi ya gatatu bita plus kwama perfect. Muribuka ibiriko birabubona le temps de conjugaison in der Gegenwart, presence. Action qui ont eu lieu dans le passé in der Vergangenheit ni zitatu: perfect, preteritum und plus kwam perfect. Mugabo ngaha tuza kwisunga kuri iyo temps imwe de conjugaison in der Vergangenheit bita perfect. Duca turaba en détail mbega quelles sont les différentes formes, mbega bazikoresha concrètement gute. Hariho ikintu nigeze kuvuga ngaha angomba gusubiramwo, die Wortstellung, mbega les éléments constitutifs de votre pensée, de votre phrase zikurikirana gute iyo uri muri iyi thème grammaticale ya conjugation des verbes imperfect. Mais vous pouvez aussi vite dit, urashobora aussi guprojeta une action dans le temps à venir. Ngaha bavyita ngo iki? Zukunft. Ngaha hari temps zibiri, hari futur 1 na futur 2. Voilà ce que nous entendons concrètement par les différents temps de conjugaison quand il s'agit de verbes mokidagi. De Gegenwart, Presence. Vergangenheit, nizitatu. Perfect, Präteritum plus quoi. Et ikintu à projeter dans l'avenir, ni Zukunft, Futur 1 und Futur 2.
murantunga umwanya usa n'uriko uratuzimba reka ngeze ngaha kwari ukubibutsa mais en même temps placer iyi thématique grammaticale que je vous ai annoncé, verbe conjugation imperfect, en mettant ce thème dans le contexte ou tableau général de la grammaire allemande. Reka ndabakengurukire ko mwabanye nanje ndabahisango naho ubutaha Imana ibahezagire.